Ndasubiye kubaha mwiriwe na bwakeye bivanye n'aho muherereye. Inzoga nta muntu n'umwe atazizi, n'uwutazinywa arazizi, kandi buri umwe wese azi ukuntu ari zibi ku magara y'umuntu. Zitera impinduka nyinshi cane iyo zimaze gushika mu mubiri w'uwazinyoye. Reka tuvuge rero bimwe mu bibi zitera mu mubiri. Uwovuga rero inzoga nk'ikiyayuramutwe ntiyobabeshe cane, kuko hampande yo kwongereza dopamine mu bwonko, dopamine ni imwe mu musemburo dusanga mu buryo bwa kamere mu mubiri usanzwe udufasha mu gukora igikorwa c'inguvu, kumera amagabo, kuryoherwa, eka no mu kugira motivation. Ariko hari urugero itabwirizwa kurenga, inzoga yoyo irawongereza. Inzoga kandi ni imwe mu vyo twokwita amapsychotrope. Amapsychotrope ni ubwoko bw'ibinyabutabire biteza akajagari kadasanzwe mu bwonko, na cane cane muko ubwonko busanzwe buhanahana amakuru, eka ikananiza cane n'utunyengingo twitwa neurone. Inzoga irakora cane nk'ico twokwita neurodepresseur. None ivyo inzoga ibigenza gute? Mwambura muvuga muti ibikora gute? Inzoga yoyo uko ibigenza, irafise uduhimba igenda yisunga, utwo twokwita les cellules cibles. Nk'akarorero, hariho uduce tw'ubwonko twifashishwa mu kugabanya ihanahana ry'amakuru mu bwonko twitwa GABA. Tumeze nk'uturingoti, uko dukora two turifunganya, maze tugakora nk'ico twokwita neurotransmetteur inhibiteur. Udukora cane cane iyo umubiri ukeneye kuruhuka. Inzoga rero yo imaze gushika muri GABA, yugurura bimwe bidasanzwe utwo duhimba, ikongereza cane n'umwanya dusanzwe dukora, tugakora cane gusumba uko twari dusanzwe dukora. Ariko ntibigarukira ngaho, kuko haba hari utundi duhimba twinshi tw'ubwonko inzoga ikorerako cane. Hariho nk'akarorero uduseyire twitwa utuneurorecepteur. Amaneurorecepteur cane abangamirwa n'inzoga, hariho nka neurorecepteur ya serotonine, isanzwe ari umusemburo ujejwe ibijanye n'akayabagu, kwiyumva neza, ico bita sentiment de bien-être, no kwikingira iyo hagize ikidutera. Hamwe n'utu neurorecepteur twa acetylcholine idufasha cane mu kwibuka. Inzoga iragabanya cane ubushobozi kama bw'umusemburo usanzwe witwa glutamate. Uwo musemburo ukaba usanzwe ari isoko ry'umunezero n'ivyishimo twokwita nka neuroexcitateur, hamwe n'uyundi musemburo witwa serotonine twabonye ngaho haruguru. Usanzwe kandi ukora ibikorwa vyo kuduza ubushobozi bwo gukora cane ubwonko. Uduce tw'ubwonko tujejwe ibikorwa vyo guhagarara, kwiyumvira, ivyo kuvuga, eka n'ubushobozi bwo guhitamwo, inzoga iravyifatira cane ku buryo bw'uko biba bisa nk'ibitakiriko birakora uko bisanzwe. Ni naho kenshi mubona umuntu yanyoye inzoga arikubita hasi akavuga amajambo adatonze atarinze kwiyumvirako na gato. Iyo bigeze ngaho, umuntu ariko aranywa inzoga adafashe ingingo yo kuzihagarika akabanza akaziheba, akaguma abandanya anywa, haragira igihe agace k'ubwonko kajejwe guhitamwo ivyo gukora kamera nk'agahagarara. Ako gace k'ubwonko kitwa cortex frontal. Umuntu aba asigaye atari we ahitamwo ivyo akora, aba asigaye agenzwa n'inzoga, maze ashobora no gutakaza conscience, akaja muco twokwita petit coma. Akenshi umuntu ari muri petit coma usanga ameze nk'uwaryamye. Iyo petit coma rero iterwa n'uko amaraso mu mubiri aba yatakaje kamere yayo, maze bigatuma ibihimba vy'umubiri bidakora neza nk'uko bisanzwe bikora. Inzoga iba yabaye nyinshi mu maraso. Nimwiyumvire namwe amagarama 3 kw'ilitiro y'amaraso. Aho niho hamwe usanga uwanyoye atagishobora kumenya ico ashaka gukora, eka niyo ashaka kumwanda mutoyi, maze bikarangira bibaye bibi cane. Iyo petit coma rero ituma uwanyoye yibagira vyose ivyamubayeko vyose, kubera ico gihe igice c'ubwonko kijejwe gukura amakuru mu kibanza kibikamwo vy'igihe gito kiyajana mu bubiko bw'igihe kinini citwa hippocampe
kiba kimeze nk'icyakozweko na cone, ntikiba gishobora gukora, bigatuma yibagira cane. Ivyo akenshi birangira atahanywe canke atashe adashobora kwibuka neza inzira yamuzanye. Mugabo ivyo biheze haba hari ikindi kimurindiriye bukeye mu gatondo. Ico naco abanywa inzoga bose barakizi, buri wese azi uko umuntu yaraye anyoye inzoga yiyumva mu gatondo. Abafaransa bavyise la guerre du bois. Navyo biterwa n'iki? Iyo umubiri w'umuntu uriko uragerageza gusohora inzoga mu mubiri, igitigu kihindura mu kindi kinyabutabire kibi cane ku muntu citwa acetaldehyde. Isanzwe iri toxique ku muntu, na cane cane iyo yibaye nyinshi mu mubiri. Ikaza kuba bibi cane uko hakenerwa amazi menshi kugira ngo ive mu mubiri, na cane cane ko umuntu yanyoye ata mazi menshi aba agifise mu mubiri, kuko inzoga iba yayakamvuye. Inzoga irafise ubushobozi bwo gukangura amazi, ico bita effet déshydratation. Nk'uko umubiri utigera unanirwa, wowe uragerageza kwigwanira, uba ukeneye amazi uko vyogenda kose. Umubiri rero umaze kubura amazi buri hamwe hose hasigaye, uraheza ukikora ku kigega cawo. Ikigega cawo ca mbere c'amazi ni ubwonko. Ubwonko rero burababara cane, umubiri urakwega amazi menshi cane mu bwonko, bigatuma ubwonko buba butoyi mu ngano, maze bugatangura kumera nk'ubutagifata cane kuri rya gufa riwukingira tuzi kw'izina rya boîte crânienne. Abenshi mu bantu bamaze kunywa inzoga bazi ukuntu bakunda kuja ku mwanda mutoyi, kandi bazi ukuntu uwaraye anyoye inzoga ameneka umutwe. Nico kiba cabaye, amazi aba yabaye make mu mutwe. Ico gukora no kunywa amazi menshi cane, bishobotse ukanywa ayasumba kure n'iyo ay'inzoga wanyoye, maze ugasubiriza igihengeri c'amazi cari cabaye mu mubiri. Gutyo buke buke ubwonko bugateba bugasubira gutora ingano yabwo ya mbere, volume initiale. Muhavura muvuga muti iyo umuntu yanyoye yigerera naho bigenda gute? Abahinga bavuga bati umuntu yanyoye yigerera ntarenza uturahuri 2 ku munsi, ariko bo ntibavuze bati ni 2 buri munsi. Vyoba vyiza cane unyoye uturahuri twinshi ku munsi umwe gusumba uko unywa uturahuri 2 buri munsi. Nk'uko twabonye, inzoga iri mu bintu biruhisha umubiri cane kugira bisohoke. Birasaba rero inguvu nyinshi z'umubiri kugira ngo ubuhehere bw'inzoga buve mu mubiri burundu. Uko umuntu aguma yisubiriza anywa inzoga biraruhisha umubiri cane, bigatuma umubiri uruha, abasoda b'umubiri bakaregera, maze bagafatwa n'indwara zitamenyerewe. Hariho nka cane ibibazo vy'igitigu, cirrhose du foie, urwagasha, pancréatite, kanseri, na cane kanseri yo mu maraso, yo mw'ibere, eka yo mu muhogo niyo muri esophage. Alcool iteye ubwoba cane nk'ibindi bitera kanseri vyose. Abashakashatsi kandi baberekanye ko amahirwe yo gufatwa na kanseri ku bagabo ari ibice 19% by'abagabo basanzwe bafata uturahuri 2 buri munsi. Ivyo bice nyene nivyo bice batoye ku bakenyezi basanzwe bafata ibirahuri 4 buri munsi. Ariko kandi ingaruka mbi zirongerekana cane bivanye n'ibibazo umubiri w'umuntu usanzwe ufise. Nk'ubu twavuga nk'akarorero, nko ku muntu asanzwe afise ingorane zo mu mutwe, alcool iramumerera nabi cane gusumba warasanzwe akomeye. Alcool irongereza cane gusaza k'ubwonko co kimwe no gusaza k'umubiri. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka uheze, hari mu 2022, byerekanye ko umuntu anywa akarahuri kamwe ku munsi buri munsi asaza amezi 6 imbere gusumba uyunywa utanywa akarahuri na kamwe. Mu gihe unywa uturahuri 2 ku munsi buri munsi aba afise gusaza cane imbere mu kiringo kingana n'umwaka gusumba umuntu atanywa akarahuri na kamwe. Tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro kizokurikira, mukizovuga ku bijanye n'inzoga, bizoba ari icya kabiri cy'iki, naho utaha murakoze.